Kwigerekezo ya mirongo umunani ukwezi kw'indwi niho twatangura akazi nyezina ko kubirondera, kandi twarabitoye ku Buterere quartier ya mbere agashimbiri ka kane aho bita ku Bumwe. Aha twahafuruye ibinogo rusangi bitatu. Hari ico twasanzemwo amagufa y'abantu be n'impuzu munsi y'ingundu y'igitoke. Abaduhaye inkuru batubwiye ko abahiciwe bazanwa n'amakamyo ya gisirikare, ngo bari ncabwenge, bamwe baturuka mu ntara zo hagati mu gihugu, cane cane mu ntara za Bubanza na Bujumbura. Biri mwivu ry'umusenyi ucanze n'urucekeri gravier, kandi biri ahantu hadengera amazi. Iyo gravier niyo bazanye kuhasuka. Hari n'amagufa yatowe hafi y'amazu y'abantu, n'ibisigarira bagiye barazura bariko barubaka ayo mazu, baca babita aho hantu. Niko ababibonye babitubwiye. Mu ncamake, henshi muri kaja karere ka Buterere ahubakwa amazu henshi hatogwa amagufa mu kuzimu, hatogwa amagufa menshi mu kuzimu. Kwigerekerezo ya 30 ukwezi kw'indwi hari ikindi kinogo rusangi twafuruye, naco nyene tukaba twaragitoyemwo ibisigarira by'abantu. Kiraho nyene muri komine Ntahangwa, zone Ngagara, ku Buterere ya mbere aho nyene bita ku Bumwe. Kiri ku murima w'umwene gihugu yari yahateye imboga zirengarenga. Turabereka amafoto. Ni nko ku metero 17 uva aho twatoye ikinogo ca mbere. Ibisigarira by'abantu byarimwo twarabikuyemwo. Birimwe amagufa, impuzu n'imisipi. Ico kinogo gipima imetero 6 ni santimetero 3 z'amaduga, imetero 3 ni santimetero 6 z'amakika, be ni metero 1 santimetero 10 uja mu kuzimu. Nico kinogo nyene twaraje kuramwo ivyarimwo. Buca tugitora, twari twafuruye ibindi binogo rusangi bibiri aho nyene ku Buterere bita ku Bumwe. Navyo nyene byari vyegereye ico twatoye kwigenekerezo ya 27 ukwindwi. Naha nyene twarahakuye ibisigarira bigizwe n'amagufa y'abantu. Kwigenekerezo rya 31 mu Mbabarire ukwezi kwa Mukakaro twarabandanije kurondera ibisigarira by'abiciwe aho ku Buterere ku Bumwe, aho abandi bita mbere Badorite. Naha nyene twasanze ikindi kinogo rusangi kiri muri parcelle nzima. N'ubu rero turacabandanya turondera. Ikindi mwomenya mwebwe bamenyesha makuru nuko kuri paroisse Saint Augustin mu Buyenzi baha turangiye ikinogo rusangi kinini cane. Coco rero cavuzwe n'umudereva w'imodoka yabajana kubasukayo. Uwo mushoferi ubarakuze, ubafise imyaka myinshi, twaramuvugishije.